Alo? Alo? Uvuze umugore? Baramukubise. Mwabamenye? Kandi yababaye cyane zuriruka nyaruka ndi ngaha aha kumutakura. Iyo kubuye kumutakura ndaje matayo umugore wanje baramukubise. Nukuri kwimana nukuri laba ngaho hepfo laba aha hepfo urabona laba ahantu handitse subscribe ukore subscribe nukuri kwimana uca ukubita na jeme hama na commentaire ushire ko nyimba washimye utashimye uvuga ati sinashimye ico kongera ko tiniki nukuri turabasavye basha nukuri tuba twitanze namwe nimugire subscribe bavuga subscribe hari abazogira subscribe hakabana bazogira sabone mu gifaransa ni sabone mu cyongereza ni subscribe basha muze muraraba neza muduha subscribe ko natwe tuba twitanze basha aho shira subscribe nukuri natwe turitanga nukuri turabasaba. bisanzwe nyine ambo yarako wirira niruka nahora niriko mbe no muso byagenze gute ko numva yarendyohewe habaye iki nanaki kare ko utaruryoherwa nyene numva no musi byashinda ryohera tukamasha ku imisi yose. Okay. Sawa. Nini bikikomenya
niwe nene ko mbonye bishasha nari kubona amenyo yawe kera nana kim sawa wewe wiriwe gute niwe neza abana biriwe nene ndekutambaza abana ari ntanguye kuri wewe ntangure kubona ntatangure kuri nyina wabo twese twiriwe neza ahubwo nyene mbarira kajya kana gakuru tumara kare kagwaye bukameze gute bwakize ubu n'imitendekiriwe neza ariko sawa nje ndaho nyene ndashima reka ndaguhe ufungure ndazi urashonje shaka yumviye kungaburira no munsi sinovyanga isandagaburira rero Gihe cyose ngaburira n'umujinya uburyo mba mbona nyine kutangaburiye rega ni kubera nyine umuhaye amakosa ariko ubu ni hano ndakuzanye shana gusigaye dukeya kubera nzi Jajya nifite amafaranga mba numva amazi nyine mba nihagiye umunezero w'amafaranga hari wewe n'ibyo bindi ukunda none kurafrema mamadi sa kwanza giye duke aya na frema umugabo nka jewe na yuko tutwamazi ngaje ntaro hatapetse fisi zigute kuno munsi ntayiguze basigaye bidandara rero wasenze meje gusenga nyine senga wewe wasenze none mva ku kazi nasenze nyene nanje mbanze kivyo watetse ba wabisengeye dusangire rero banze ufungure no munsi mbonye beza akanyamuneza kadasanzwe mamadi ugomba kubanza ukampa apeti imbere yuko je mfungura ariko tunitwe nitwokunanira mamadi oya ngo dusangire pfema ntuzi ko ntumbe gusangira je namanza ukampanja je nyene nawe uza wamaze oya dusangire ubu aya ndakurisha cewe okay nawe haze ibintu bikunanira ibintu bike nawe je nariye madije nta mugore yankivye umugabo muhaye birumvikana sawa muga bacu mugane ngo sinjya kanari ku kandi oya fungura kandi uri kurantebereza kandi nanje nshonje muga sinshobora gufungura utafunguye no urakagufa ko mu mbavu zanje urakabavu ko mu mbavu cyo mfungura nawe utarafungura dusangire okay dusangire umpe apeti rero cyane ndabihebe amadije umviriza tuzabanza gufungura nanje mune gufungura waje nahaze naje amade tumvikane kubera gutagomba gufungura kuri zino fungurwa kubera je nahejeje gufungura okay wahejeje ivyo ndavyumva bisigura yuko ibyo byoca byuzutsinda gusuma ivyo wafunguye kare nahejeje papa aja ngo mama adira tumvikane mva mazi ndagomba umbwira impamvu utagomba gufungura bino bifungurwa nta nimwe mama adira nta nimwe kwa Kiswahili wanasema una uhakika okay Begera chara raba ibini biki uyarinde uninde ugomba uvuge ko igitumye wanka gufungura je nta kiyiti jewe raba neza raba urabibonye papa ndabarize je uranze boye je ari bwambone je urubona nitonda ukibaza ko amanyanga yose mukina je ntayazi je ndakwereke amadije nuko kumbe nuko mbabarira sindosubira umviriza amadije ngo mbwire umuntu yagutumye gukora n'intumbero mufise nyarutsa umviriza simbanze guhamagara leta n'abajeje umutekano ibi birahanwa n'amategeko mbwira ni iki cyatumye untege imiti je mbati amenze ngo ndaguha imiti ngo kugira ngo ndaguha umuti kugira ubupfe ngo kubera bya bindi wakora okay ni bahati yakubwiye ngo impimiti okay yabikubwiye ngo ndaguha impimiti kugira ngo hacabike kugira ngo ucuba hanyuma mfuye
yarutse kuvuga hanyuma mfuye Fred mbabarira umbereza ntambabaze nagendanye torana mu bintu byawe byose ngo dusige turaryoherwa ngo wapfuye niyo ntumbero mufise nuko bahati nyene niko yamenze yaramenze papa igihe je nahubwira ko bajya abantu bashobora kuba baranteze ibintu vy'imiti nkagwa muri kijya cago waravyemeye ubu naho uri kugomba je ndakunemere ko yaguhenze wabikoze abikoze abigomba aha okay hanyuma rero sonde ko ndavugisha sonde ko numviriza ndakubwira ikintu kimwe nakubeka atambabazi kendanye cyo no munsi cyo wari wangira imbabazi mu kuntega imiti umviriza mama uri kora nyumba neza sonde ko ndabwira okay ibintu byose igihe cyose mwabikoze narabimenye ariko igihe nicyo gihe cyuko ukuri kuja habona wabikora mu kinyegero uzi ngo sindabimenye uno munsi biramenyekana genda kwa batiro yaguhenze mu bivugana hanyuma edaye mvi imbere hoje mvi imbere hoje genda hoje kare ntawabuze umuntu wamutegera kuvyakunda kubera azi ko nkunda igitoki n'uduharage hano ko nk'ubu nyene yarangatuye ntago n'inzira nifiti hasi no tujya nkazafuma nipfu muga nkubona wasanga ari bica vyicira aho ubu nyene
kugaruza nibiki burya nasikubwira imbere ya mama wawe wa mugabo yamfasha yagufashe gute nokora ibintu n'isindi ngino umeze ntushobora guca ubwenge yagufashe gute nuca ubwenge mviriza rero aha iwacu hariho abantu benshi nkunda kwerekana tugenda kubiganirira ntibatumve Amadi. Sa. Kwanza duke. Aya. Na prema umugabo nkaje wana yuko tutwamazi. Ngaje naro gatapetse office. Sekunda uzegute kuno mose ntayiguze. Basigaye bidanda. Lewa sense. Meje gusengonya. Senga Wewe wasenze no. Mbaho kazi nasenze nyene nanje mbanze kivyo watetse bawabisengeye. Tusangire rero bantu fungure. Na mose mbonye beza akanyamuneza kadasanzwe. Mama ati ugomba kubanza ukampa apeti imbere yuko je mfungura. Ariko tunitwe nitwakunanira. Mama ati oya ngo dusangire pfema ntuzi ko mbe gusangira je namanza ukampanja je nyene nawe uza wamaze oya dusangire ubu aya ndakurisha cewe okay nawe haze ibintu bikunanira ibintu bike nawe ntaje nariye Madije nta mugore yankivye umugabo muhaye birumvikana sawa mugabo bacumugane ngo sinjya kanari ku kandi oya fungura kandi uri kurantebereza kandi nanje nshonje mugase nshobora gufungura utafunguye no urakagufa ko mu mbavu zanje urakabavu ko mu mbavu cyo mfungura nawe utarafungura dusangire okay dusangire umpe apeti rero cyane ndabihebe Madije umviriza tuzabanza gufungura nanje mune gufungura waje nahaze naje Madije tumvikane kubera utagomba gufungura kuri zino fungurwa kubera jina hejeje gufungura okay wahejeje ivyo ndavyumva bisigura yuko ibyo byoca byuzuzinda gusuma ivyo wafunguye kare nahejeje papa aja ngo mama adira tumvikane mva mazi ndagomba umbwira impamvu utagomba gufungura bino bifungurwa nta nimwe mama adira nta nimwe kwa Kiswahili wanasema una uhakika okay Egera chara aba ibi nibiki uyarinde uninde ugomba uvuge yuko igitumye wanka gufungura je ntakiyiti jewe raba neza raba urabibonye papa ndabarize je uranze boye je ari bwambone je urubona nitonda ukibaza kamanyanga yose mukina je ntayazi je ndakwereke Amadije nuku kumbe nuku
mbabarira sindusubira. Umviriza mama DJ ngo mbwire umuntu yagutumye gukora ibi n'intumbero mufise nyarutsa umviriza simbanze guhamagara leta n'abajeje umutekano ibi birahanwa n'amategeko mbwira niki cyatumye untega imiti je Bahati yamenze ngo ndaguha imiti ngo kugira ngo ndaguha umuti kugira ubupfe ngo kubera bya bindi wakora. Okay ni Bahati yakubwiye ngo umpe imiti. Okay yabikubwiye ngo ndaguha umpe imiti kugira ngo hacabike kugira ngo ucupe hanyuma mpfuye yarutse kuvuga hanyuma mpfuye mbabarira umviriza ntambabaze nagendanye torana mu bintu bya byose ngo dusige turaryoherwa ngo wafuwe niyo ntumbero mufise nuwo Bahati nyene niko yaramenze papa igihe je naho ko bajya abantu bashaka kuba baranteze ibintu vy'imiti nkagwa muri kijya cago waravyemeye ubu naho uri kugomba agenda kunemere ko yaguhenze wabikoze arikoze ariko aha okay hanyuma rero sonde ko ndavugisha numviriza ndakubwira ikintu kimwe nakubeka atambabazi kendanye cyo no munsi cyo wari wangira imbabazi mu kuntega imiti umviriza mama uriko uranyumva neza sonde ko ndabwira okay ibintu byose igihe cyose mwabikoze narabimenye ariko nicyo gihe cyuko ukuri kuja habona wabikora mu kinyegero uzi ngo sindabimenye uno munsi biramenyekana genda kwa Batiro yaguhenza mu bivugana hanyuma edaye mvi imbere hoje mvi imbere hoje genda hoje mwana wa mama nuko byagenze yashanyirukana yambwiye ngo ningende kubo Bahati wanje namba mu mpindaro sinzi umviriza ndazi bari Bahati tuvugana ivyo mwaraye mushatse kunkuramwe n'umugore wanje baro munyite ivyo je murimenya na byonzi jewe wone wa telefone ashaka ngene nasange no ngaho Inzira mama mirindira mama ngo ndakubwire agarara kwanza mama